nk'igisubizo cya ONU ku bireba ikiremwamuntu harashakishwa miliyari 2,560,000 z'amadolari yo gufasha abakozweho n'ingaruka z'ubushyamirane muri Sudani. ONU yabitangaje ivuga ko abantu 25,000,000 muri iki gihugu bakeneye imfashanyo no kurindirwa umutekano. Indege z'intambara za Qatar na Misiri zipakiye amatoni y'imfashanyo n'imiti zageze ku kibuga cya Port Sudan. Imirwano hagati y'ingabo za Sudani na RSF yakuye abantu barenga 700,000 mu byabo imbere mu gihugu. ONU irakora ibishoboka mu kongerera igihe amasezerano yatumye imizigo y'ingano ibasha kunyura mu nyanja y'umukara ijya mu bice bitandukanye by'isi byibasiwe n'inzara. Abantu barenga 30 biciwe mu bushyamirane hagati y'aborozi n'abahinzi muri leta ya Plateau muri Nigeria. Ni ubushyamirane bwabaye kuwa mbere hagati y'aborozi biganjemo abayisilamu n'abahinzi b'abakristo. Muri Nigeria kandi inzu ndangamurage iragose irimo kuvugurura bimwe mu biyimuritsemo nka Ibo Uku yo mu kinyejana cya 9 yavumbuwe mu 1939 muri leta ya Anambra mu majyepfo y'Uburasirazuba.